nitwa Dukunda Aimable nkaba ndi vice coordinateur wa Light Award. Light Award nko muyizi akaba ari compétition à concours des idées entrepreneuriales. Le concours des idées entrepreneuriales ikaba yatangujwe na Université Lumière. Ubunye tukaba tubaye tugeze mu gice cya demi final, aco cya mbere gishiri cya nyuma niko novuga, ariko hakaba harabaye uko twari twabivuze, harabaye novuga présélection kugira bashobore gushika muri demi final. Bose hamwe akaba hari abantu bashika kuri 84 biyandikishije. Ubunye demi final ikaba irimwo abantu 34, ariko muri abo 34 akaba ari umuntu umwe atashoboye gushika, twamenye impamvu. Muri abo 34 uko Light Award muyizi ifise amakategori ashika kuri 3. Kategori ya mbere akaba ari art visuel et créatif, yerekeye ibintu by'ubuhinga bikozwe n'intoke canke n'ubuhinga bundi bw'ubugenegene, niko novuga, ikirundi kiyagoye kugisigura. Muri iyo kategori hakaba hari abantu bashitseyo muri demi finale bashika 9. Muri finale tukaba tuza gushigarana abantu bazoshikayo 6. Hariho kategori yindi ya entrepreneuriat social et classique. Kategori ya entrepreneuriat social et classique ikaba irimwo abantu 12 bahise muri demi finale. Muri abo tukaza gusigarana abantu bashika 6 bazoba bari muri finale. Hanyuma hakabaho kategori ya agribusiness. Kategori ya agribusiness ikaba irimwo abantu 13. Hanyuma tukaba tuzosigarana muri finale abantu bashika kuri 7. Muri make nivyo. Hanyuma bose nibaza kuronka amahirwe yo gushika muri finale, ariko ntitusha tubareka kuko hariho imigambi yabo, aho usanga ari umugambi urashi ugasanga ntupanze neza, cyangwa ugasanga vision y'umugambi wiwe atari nziza. Tukaba tuzobakoresha ama formation. Ubu mwabizi ko ya covid twameshe two tugakora online, nko twatanguye ya mbere two turabategura, ikaba yabaye online, izokurikira tuzobera online. Apart abo nta bushimwe bazoronka. Finale ikazoba itariki 12 z'ukwezi kwa11 kuno mwaka. Abo bantu bazoba bashika muri finale muri kategori imwe yose tuzotoramwa abantu 3. Bisigwa yuko bose hamwe ari abantu 9 bazoronka ubushimwe. Muri abo 9 imbere yuko dushikira finale akaba tuzoshobora kubagirisha ama formation atari kuri online, mugabo bo kwazo ari abantu bake dushobora kwirinda gushama distance cyangwa dushobora gukadra byose, tukabuzaba tuzoshobora kubagirisha formation en présentiel yerekeye ibijyanye na entrepreneuriat n'imigambi, konge nashaka gupresenta imbere y'abantu neza gusumba. Muri make nuko biteguye. Hakaba n'ikindi amavantage bazoronka nka visibilité, nkuko benshi babishoboye kubivuga babaroreya cyo twaketse naco tuzokibandana. Projet yanje niyo guproduiza amavoka tukazanamo amavuta, kubera nigeze kubaho ndazidandaza ndazifornisa n'ibujumba ndazikura ruguru Igitega. Narabona yuko hari igihe usanga icyo gihe amavoka nko mu kw'icenda mu kw'icumi aba ari menshi cyane. Narabona ko menshi yonone karaca niga ukwindi kintu dushobora kuyakuramo gishobora gufasha igihugu cyacu, kandi urumva bishitse bikagenda neza no mu bindi bihugu umuntu arashobora kuyarungikamo. Light Award ndayishimiye kukigoro yagize ko narumvise ko yazungutse ama université yose n'Ingozi turashikirwa. Rero ndayishimiye kubona yaraje. Urumva hariho ahandi hantu yakuye umuntu, hari ahandi hantu yadukuye iradushikana bivanye n'ivyiyumviro umuntu aba yiyumvira mu mutwe wiwe. Kandi urumva umaze gushika muri demi finale ubu umaze kubona yuko ico ciyumviro cyawe gishobora gushikana ahandi hantu. Ku mazina twa Joris Nduwimana, ndi umujene entrepreneur, nkaba ndi umunyeshure wo muri Institut Universitaire des Sciences de la Santé et du Développement mu mpfunyapfunyo bayitwa INISAD. Niga muri pharmacie bac 3, nkaba nkora umugambi wo gukora amambarage asanzwe abora asubira amasashe mu ntumbero yo gukingira ibidukikije.
gucreya akazi ku bandi bajene no gushirako valeur ku gushaka valeur ku gitegwa cy'igitoke kuko twebwe dukoresha la matière première les déchets bananiers. Mu bisanzwe projet isanzwe ndiko ndayikora isanzwe iri kiramfasha nyene iranyinjiza amafaranga hama ku byo na presence navyo nibaza ko ndizera kabisa ko nzobandanya ndabyizera hama bimeze neza projet imeze neza kabisa ego Light Award je nayimenye biciye ku ma réseaux sociaux kuri Facebook ego niho naba intéressé hama nda completa formulaire haciye igihe mbona ndimo muri liste y'abazobandanya muri demi finale niyo mpamvu mbona umunsi ndi ngaha ego. Light Award ni projet tuko turakenera ko izokwira uburundi bwose ugiye kuraba espace tumaze gukuvra yo mu Burundi y'amavise tuko tugakorana tuko turakora mu université ya Bujumbura na côté nord y'igihugu umva gize guhera Bujumbura ama université nord Gitega Ngozi Muyinga Kayanza donc gushika ama université yose ari hari ya ruguru iyo muri côté ouest yo tuzashika n'iziri Ruyigi utumanuka no muri Side Makamba na Bururi izo niho tutashobora gushikiza isaha hama ibibazo biko hamwe ibibazo duhura navyo nuko Light Award ni projet yaje ariko tuko turonderera ukungene besh boza kudufata mu mugongo ubundi twarose ambassade ya yushi ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi udufashe mu mugongo akabaho na Interbank akabaho n'ama entreprise ariko adufata mu mugongo nka Kasameza twashobora kuvuga n'ama entreprise y'abarore yabavuye iwacu tugiye kuvuga nka Kage cyangwa Kabiof cyangwa tukavuga nka zya nka Ikaze Venture ama entreprise ariko aragomba kugira ngo dufashanye kugira ngo bishike kure apart ya université nyene umugambi mu bisanzwe ariko tukibaza yuko intamba mitiko turahura nazo ubu sinamba nyinshi ahubwo twagomba yuko turonka amafond uburyo abavuye muri Light Award abari twebwe nyene dushobora kubafinansa bagashobora kuvuga ati turage muri competition tubona ko umugambi wacu uzotangura cyangwa tuzoshikako muri iki gihe ivyo twari dukeneye hanini ya cyane rero niyo ntamba mitiko turagira ko bisaba yuko turondeye abafata mu mugongo le projet kugira ngo dushobore kuyihayariza donc ikibazo cy'uburyo bica binatugura no kugira dushobora gusuiva umuloreya kuva hasi gushika no mu nyuma ariko tukibaza ko ico kiko kiratorega umuti bivaye no kungene credibility ya Light Award imeze no kungene biko birashika ku ntambwe tuyishimishije gushikiza isaha.